Bueno, primeramente ni byiza bwa mbere na mbere Padre turashimiye celestial data wo mu ijuru que nos concede este privilegio yatwemereye kuduha tan rino grande higwe rikomeye de cyane podernos reunir ryo hoy gushobora en kuba este dukoraniye lugar hamwe uyu munsi muri kino kibanza para kugira estar meditando en la palabra tube turiko que turazirikana Dios nos ha ku traído ijambo por su ángel imana yatuzaniye mensajero. biciye muri marayika wayo ntumwa Le doy gracias a Dios por cada uno de los ndashimira imana pastores que kubw'umwe pudo wese venir mu bapasiteri yashoboye y los kuza hermanos y hermanas que ndetse le na bene acompañaron wacu n'abashiki bacu babaherekeje imana ibahezagire y que Dios kandi si imana derrame cada día yosuka más buri munsi bendiciones ikagenda isuka imigisha sobre su vida en el campo ku buzima espiritual bwanyu mu buryo bw'impwemu y en lo físico hamwe también, en no lo mu natural bigaragara también. mu buryo bw'ibintu bigaragara Que Dios le ibintu mantenga bisanzwe sanos ese imana yobaha amagara a meza ustedes, sus mwebwe iglesias, amashengero su yanyu familia, imiryango yanyu que la bendición del ese Todopoderoso umugisha wa nyene ububasha sobre cada bwose uno de ustedes, boba kuri umwe umwe wese muri en el mwebwe eterno nombre de mu izina William, rihoraho rya William así lo pedimos uko niko y tubisabye así lo creemos. kandi uko niko tubyizera amen kandi amen Pueden sentarse, mis hermanos. murashobora kwicara bavukanye Verdaderamente que es una mu by'ukuri sorpresa para ni mí igitangaza kuri esta jewe reunión de pastores. kino gikorane c'abapasiteri Ezequiel en esta ocasión, Ezekiel mwa kano puede ver que kanya más de urashobora kubona ko más de ndibaza 20 ko pastores, más de hari abapasiteri barenga 20 23, 23 pastores. 24 Increíble. que ibintu yo, bigoye digamos, kwizera jewe veo que ndabona yuko se le llenó el lugar aquí, kino kibanza cuzuye aha pero también queremos ariko felicitar kandi a twashaka no nuestro gukeza Israel por muvukanyi Israel este trabajo. ko bwa kino Cuando gikorwa vinimos aquí, igihe twaza ngaha dedicar al lugar. kwegurira Recuerdo imana kino kibanza ndibuka había comprado el yuko yari lugarcito, yaguze había akabanza comprado, gatoyi yari había yaguze conseguido este lugar. yari yarose kino Y entonces kibanza vinimos a dedicar, nuko pero no había- twaraje gucegurira no había imana todo eso ariko que hay por ahí para ntihari arriba. hari bino bintu byose mwe mubona hariya hejuru ¿Qué era lo que había aquí mbega que niki nos cari tapó la kiri lluvia ngaha ese día? kugeza ubwo n'imvura yatunyagiye uwo Una lona. munsi ni shitingi ihema Estábamos bajo una lona twari turi munsi y'ihema y el piso kandi hasi naho digamos, ahí la tierra, yari ahí. inkungugu yari isi nyene yibereye ngaho ariko Que la nimurabe bendición de Dios, murabe ico cómo arico pudo Israel en- umugisha en w'imana ingene cuestión isirayeli de yashoboye 9, 10 meses, ¿no? ni mu mezi 8 canke no mu 10 mezi meses. 9 mu mezi 10 murabe Lograr todo esto gushobora gushika kuri ibi es un byose milagro. mu by'ukuri ni igitangaza El Señor los está umwami bendiciendo. ariko aramuhezagira Y por supuesto kandi ni naco gituma también les ha byongeye bendecido en el campo espiritual, que es lo más yanamuhezagiye grande. mu buryo bw'impwemu arico Porque kintu la gikomeye bendición cyane kuko umugisha wo mu buryo bw'impwemu espiritual es niwo la más mugisha grande. ukomeye cyane El Señor Jesús umwami decía, yesu yaravuze a los discípulos, abwira abigishwa biwe hablándole en parábola, ellos ariko dicen, ababwira mu migani ¿por qué les hablas baramubwira en bati parábola? kubera iki ubabwira mu Pero migani porque a vosotros ati nuko mwebwe es dado a conocer mwahawe kumenya los misterios del amabanga reino de los cielos, y'ubwami bwo mu ijuru pero a ellos ariko bo no les es dado. ntibabihawe Y entonces le dijo el Señor nuko a ellos, umwami araheza arababwira ustedes ati son mwebwe bienaventurados, muri abanyamahigwe porque están viendo kuko muriko lo que murabona ven y oyendo lo que oyen. muriko murabona ibyo mubona mukumva n'ibyo Hubo muchos mwumva hombres grandes también que hari abantu quisieron ver bakomeye esto y cyane no lo nabo pudieron bipfuje ver. kubona ibyo ariko ntibashoboye kubibona mwebwe muriko murabibona mubibona n'amaso yanyu muriko murabyumviriza Ustedes son mwebwe muri bienaventurados. abanyamahigwe Un bienaventurado es una umuntu persona ahiriwe bendecida, ni umuntu una persona yahezagiwe feliz. ni umuntu yamahimbawe Porque esa kuko bienaventuranza ayo no la mahirwe tenían ntabwo hombres bayagize tan influyentes bariya abantu y tan bari grandes bakomakomeye como el cyane sumo nk'umuherezi sacerdote, mukuru como los grandes maestros de nk'abigisha Israel, bakomakomeye que bo muri había unos isirayeli maestros muy harimwo famosos abigisha en ba esa época, rurangiranwa pero
mwa kiriya gihe ariko ntibari bafise ayo mahirwe izo ntumwa zari zifise abaciye bugufi nk'uko Yesu yavuze ati ndagushimiye data ko wanyegeje bino bintu ukabinyegeza abanyabwenge n'abahanga bo muri ino si ukabihishurira zino nzoya bano bantu baciye bugufi abarovyi bano barimyi abantu bo mu misozi bari abantu baciye bugufi cyane abantu biyoroheje ariko bari bafise umugisha utari ufiswe n'abariya bakomakomeye bama baranezerezwa n'imfashanyo z'abategetsi hamwe n'imfashanyo bashigikiwe n'inama nkuru y'ikombe n'abo bantu bose babashemagiza ariko ntibari bafise ishimwe ry'umwami bari bafise ibyo byose ariko ntibari bafise umugisha w'Imana kandi umugisha w'Imana niwo ugira gute niwo utungisha kandi ntiwongera umubabaro kuri wo icyo gituma nababwira nti mwebwe murahiriwe kuko mwashoboye kumenya anamabanga y'ubwami bwo mu ijuru kuko iri ni rimwe mu mabanga akomakomeye y'ubwami bwo mu ijuru yaravuze muvukanye William mu butumwa bumwe ko amabanga akomeye cyane y'ubwami bwo mu ijuru irya mbere no kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi mu kuza kwa kabiri kwa Kristo mwe murabona ibintu byose byabaye mwe mwaramaze kubona mu kuza kwa mbere kwa Kristo ibintu byose byabaye barabimenya abakomakomeye muri Isirayeli ibintu byabaye namba nta na kimwe bigeze bamenya bibaza yuko Yesu yari uw'ikinyoma ko nabo bariko baragira neza mu gusaba yuko yobambwa kandi ko amaraso yiwe yobahama n'abana babo hamwe n'urubyaro babakomoka ko bose bo bibaza yuko atakintu na kimwe kizobabako kuko uwo Yesu atacu yaramaze ntibabona ibintu byose Imana yakoze muri uko kuza kwa mbere ntibashoboye kubibona muri uko kuza kwa mbere muri ibintu byose yakoze yaracunguye ikiremwa muntu kandi byongeye bobo bari babayeho kuko we yavuze ati sinaje gucira ku rubanza abari ku isi ariko naje kugira ngo nkize abo ku isi kandi uwo munsi nk'uko muri kijya gihe byari ko birashikirizwa ngaho aricyo cyari cyagihe nyene ya ntambuko ya Nowa ya ntambuko nyene ya Nowa igihe ubwo ibihano by'Imana byari kugwa ku biremwa abantu byose ibihano byose byari ko biragwa ku muntu umwe ico gituma yavuze ngo sinaje kubacira ku rubanza ariko naje gukiza bo mu isi kandi bo babandanya kubaho ariko bwiwe namwe mu byiyumvire bari babayeho kubwiwe ibintu byose byabaye ariko yamara ntibigeze babica n'ikanda uwo munsi igihe Yesu yacikana nyamugigima ingoro yacitsemwo kubiri igitambara cyari kiri mu ngoro cyagiye gitabuka wereye hejuru gushika hasi kandi icyo gitambara cyari igitambara gikomeye cyane gishoneshejwe inyuzi abantu 30 canke 40 bagiye ku ruhande bakagifata bakagitabura ntibari kugishobora ariko Imana yaragitabuye bo ntibabibonye hari yuguruye aho hantu hatanzwe uburenganzira ko gushika ahera ha cyane igikorwa cyari ko kirakorerwa Karuvariyo yari kwararonka intsinzi kuri sekibi kandi yari kwaronka intsinzi ikomeye ariko bo ntibabibona murabona
ibyo mismo que estaba sucediendo ibyo allí. nyine byari ko bibera ngaho. Vean ustedes, Jesús pasó al mwitegeretse infierno, llevó yesu toda yagiye esa carga del ikuzimu pecado, ajyana uwo muzigo wose w'ibyaha venció al diablo. anesha sekibi. Hay una parábola donde hariho él nos umugani dice aho cómo lo atubwira ingene yabikoze. hizo. Porque uno dice, ¿cómo hizo kuko umuntu yavuga él ati allá mbega ni en gute ese lugar? yoja Hay muri una kiriya kibanza, parábola ariko hariho umugani donde él dice, aho avuga si el hombre, quizás ati Ezequiel la kumbure consigue por ahí, ezekiyeli naharondere si el hombre ati fuerte umuntu que tiene w'umunyenkomezi que tiene afise tiene todo amatunga agarrado, yose tiene todo byose ahí yarabifasha byose asegurado, abifise ngaho la llave del abizigamye infierno, de la n'imfunguruzo muerte, za todo seguro kuzimu n'urupfu byose Para abifise poderlo ngaho vencer, kugira ngo no lo ushobore tiene kumunesha. primero que atar. mbega ntutegerezwa kubanza y ukamuboha, después que lo ata, hanyuma umaze kumuboha quita uca umwaka byose sus bienes. ibyo Así afise que byose. nuko rero en el infierno, ikuzimu como decía el hermano Branham, nk'uko Branham yavuze, cuando él llegó, igihe yashika que Judas dijo, mira, Yuda tú yaravuze ati, también vienes para acá. mbega Dice, nawe sí, uje pero ngaho. aquí está el Hijo de yego Dios. nibyo, ariko yari umwana w'imana. Aquí está el Hijo de Dios, aho hari umwana w'imana, el dueño de todo, nyene creador ibintu de byose, todo. umuremyi wa byose. Y dice allí en esa parábola, kandi muri uwo mugani no aravuga lo ngo agarra primero el mbega hombre ntubanza y lo ukamufata uwo ata. muntu ukamuboha. ¿No la conseguiste? hatoye Mateo 12. matayo 12. Léelo para ver cómo es que la dice. hasome porque hasome ustedes- kugira ngo twumve ko uno dice, havuga, ¿cómo kuko umuntu hizo yavuga ati él allí en mbega ni ese gute lugar? we Bueno, yagiye ahí mw'ico le dijo kibanza. cómo hizo. aho harabivuga ingene byagenze. mbega ni gute umuntu yokwinjira mu nzu y'umunyenkomezi, umuntu Vean akomeye ustedes, ¿cómo atabanje puede una kumuboha? persona mbega ni gute umuntu yoshobora llegar a gusaka donde esté el hombre umuntu fuerte agashika hari umuntu akomeye y cyane saquear sus w'umunyenkomezi bienes y primero akamusaka no lo- ibyo afise byose lo ata. atabanje Jesús kumuboha? tenía el yesu poder para yari atarlo. afise ububasha bwo kumuboha. murabyumva? y después que lo ata, hanyuma amaze kumuboha ¿Qué dice? havuga gute? después logrará saquear la hanyuma casa, le aca quitó las ashobora llaves. kumusaka del mu nzu infierno yose de la muerte. yamwanse Cuando él resucitó, imfunguruzo ¿qué za dijo? rupfu na kuzimu. igihe yazuka discípulos yavuze no gute? tengan temor. abigishwa ati Yo soy ntimugire el que ubwoba. estuve muerto yabwiye y he abigisha aquí ati ntimugire que ubwoba, vivo. Y tengo ni jewe nari narapfuye las ariko llaves ari abandi muzima kandi del mfise infierno y de la muerte. imfunguruzo Esas llaves za no rupfu tienen na copia. kuzimu. izo mfunguruzo nta kopi zifise. Soy el que cierro nije nugara y no hay quien abra. ntihagire Y uwugurura, soy el que abro kandi nije nugurura y no hay quien cierre. ntihagire uwugara. Entonces, nuko rero después digo, hanyuma yo soy yaravuze el todopoderoso. ati ni jewe nyene ububasha El diablo bwose. no puede decir eso. sekibi ntashobora kuvuga ibyo. murabona? Jesús sí. ariko yesu yego. Entonces ven ustedes que nuko obtuvo rero una murabona yuko victoria yarose intsinzi grande. ikomeye cyane. Léelo por allí en bisome ngaho mu bikorosayi, mu bikorosayi 2:14 ingene aho abitubwira iyo ntsinzi yarose ngaho. Colosenses 2:14. haterezwa kuba ari mu bikorosayi 2:14. Consíguese. harabe ¿Cómo dice? havuga gute? ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe Coge amabwirizwa el caduhama. versículo anterior. hera ku murongo w'imbere. kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa ku mibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose. komeza. ihanaguye n'icete kitwagiriza Anulando. ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, yambuye abakuru n'abafise ububasha hajya ku musaraba, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. murabona aho baneshereje? mbega ibyo barabimenye, umuherezi mukuru yarabimenye, idini ryarabimenye, abanyedini oya kuri bo wamengo nta na kimwe cabaye. ariko nimuraba intsinzi yari kararonka.
bobo bashaka kandi bizera yuko Mesiya niyaza yuko azogenda akagwana na Kayisari akanesha Kayisari, nuko amaze kunesha Kayisari agaheza akimika ubwami bwa Dawidi. Ariko ntibamenye yuko Yesu yategerezwa kunesha atari Kayisari gusa, ariko uwaganza Kayisari. Mbega ntimubona ibyo yavuze hanyuma ati Sekibi yaramaze guciga urubanza, ati ubu yaramaze guciga urubanza, yaramaze guciga urubanza, byaraheze. Murabona ibyo nivyo yakoze, yarafashe ntiyafashe Kayisari, ariko yafashe umwe yaganze ubwami bwose hamwe n'ububasha bwose, aramufata aramuboha, amwaka imfunguruzo, aravuga tubura imfunguruzo nije ndazifise. Murabona twebwe turi kumwe no kunesha, intsinzi yacu yaramaze kuzigamwa. Byiza mwamashimwe kubw'ibyo byose. Parece que así, para que no haya feedback ni nada, no debe haber. Bueno, estamos tan contentos, turanezerewe cyane kandi turahimbawe ko mwebwe mushobora kubona ko paraíso, muri paradizo, murakoze cyane, muri paradizo aho hariho umugwi w'abantu barindiriye umwami. Bariya bavugishwa bose n'abariya bera si abavugishwa gusa, ariko abizera b'ukuri nabo nyene bari baravuye mu mubiri, bari muri paradizo, nubwo kugeza kuri umwe wa nyuma yinjira, kuko nimwibuka ko yavuze ngo ndaza kukubona muri paradizo. Ariko nimwiyumvire abo bizera bose bari barindiriye, kuko bo bari baratanze ibimazi by'umwagazi w'intama, ibyaha byabo byari bitwikiriwe, ariko bo bari bazi, babibwiwe n'integuza nk'uko Branham yavuze ati Yohana yategurije umwami Yesu Kristo amezi 6 ngaha ku isi, ariko muri paradizo yamutegurije igihe kingana gute? Imyaka 3. Yarahamaze imyaka 3 amutegurira inzira muri paradizo. Yaravuze ati araje umwagazi w'Imana, jewe naramwerekanye, naramufashe mu maboko yanje, naramubonye umwagazi w'intama nk'uko umuherezi mukuru yabikora. Aravuga ati uyu niwe mwagazi w'intama w'Imana ubu kuri ibyaha by'abari mu isi. Hariho ikintu cyabaye muri paradizo, abo bantu bazukanye n'umwami. Mbega ibyo barabimenye abaherezi? Mbega Yesu yari yeretse umuherezi mukuru? Oya, nubwo yari yamuhaye ikimenyetso, kuko bo bari bamusabye ikimenyetso. Nawe arababwira ati ikimenyetso muzohabwa ikindi uretse kimwe cya Yona, nk'uko yamaze iminsi 3 ari mu nda y'urufi, uko niko n'umwana w'umuntu nawe azomara kuwa 5 kuwa 6 no kuw'Imana iminsi 3 ari mu nda y'isi. Ku munsi ugira 3 azozuka. Ico kimenyetso, mbega ni bande babaye abambere bamenye iby'umuzuko wa Yesu? Ni bande bambere babanje kumenya umuzuko wa Yesu? Oya, umuherezi mukuru hamwe n'inama nkuru y'ikombe, kuko abasoda bari barinze imva, igihe bamubona azutse nabo bakagwa hasi. Nibo bambere babibonye, baciye biruka, ntibagiye hari bigishwa intumwa, birutse baja aho bari barababwira ati wa muntu yazutse. Kubera ko mutashoboye, kubera ko mutaciye musubizayo? Oya, twebwe twaciye dukumbagara nk'abapfuye. Ati yazutse, ni muzima, ahantu runaka arahari ari muzima, kuko yazutse ni muzima.
ati ni ukuvuga yuko mwebwe mwari musinziriye turaza kubaha amahera, hanyuma intwari intumwa z'intwari z'umwami zaje mu ijoro ziramutwara. Intumwa zari zinyegeje ku bw'ubwoba, zatinya abayuda. Murabitahura ni bande babaye aba mbere? Nabo yari yabwiye ati ikimenyetso muzohabwa kizoba ari ikimenyetso ca Yona. Yarakibahaye, barizeye? Oya, bavuze yuko ivyo bobigwiza n'ubusa. Nuko rero bo bari bavutse kugira ngo bazoba batizera. Bobo ntibari bahawe amaso yo kubona n'ugutwi ko kumva, n'umutima wo kwizera nk'uko bivugwa mu gusubira mu Byagezwe 29:3-4 yuko ivyo ari byo byabaye ku bwoko bwa Isirayeli. Haravuga ngo Mose yarababwiye ati narabazanye imyaka 40 mu bugaragwa, namwe ndabaha imfungurwa zo mw'ijuru. Baranyoye amazi yo ku rutare, barabonye ubwiza bw'Imana, ariko Imana ntiyabahaye, ntirabaho amaso kugira ngo mubone, kuko bashaka gutoteza Mose ngo bamwice bamukureho kugira ngo bitorere umurongozi wabo. Ntiyabahaye n'amatwi yo kumva ijambo ry'Imana hamwe n'umutima wo gutahura. Mbega si uko havuga ngaho nyene ga Ezekiyeli? Ariko waraho ntiyabaho umutima wo kubitahura n'amaso yo kubyitegereza n'amatwi yo kuvyumva gushitsa kuri uyu munsi. Kandi we yarababwiye ati mwarabonye ahantu hose nabacishije, no kuvuga ngo mwarabonye imfungurwa Imana yabahaye, ariko ntibigeze bakenguruka yuko mu gicu hakoroka hapfa imfungurwa zo ku munsi ku munsi. Ntibakenguruka ko mu rutare hapfa atari amazi make, ahubwo uruzi. Ibyo bintu byose, ibintu bikomeye cyane umwami yarabikoze mu kuza kwa mbere. Mbega abanyedini barabibonye, abayobozi ntabyo babonye. Ariko bajya abantu baciye bugufi, Imana yabakinguriye ugutahura kugira ngo batahure ibyanditswe. Icyo nicyo gitangaza gikomeye cyane Yesu yakoze igihe yiyerekana hagati muri bo. Yavuze yuko abambere bari hariya bariko baravuga ati twarabonye Yesu mu nzira hariya i Emausi, igihe bashika mu nzu, igihe yamanyira umutsima, uyo yari we mu by'ukuri yaciye akamangana. Nuko arongera arabiyereka, arababwira ati mwabonye? Mbega niki Bibiliya ivuga ngaho? Igitangaza yakoze, ntiyakoze ibitangaza hariya, yabunguye ubwenge kugira bagire iki? Kugira batahure ivyanditswe. Nico gituma jewe mu bwenge bwanje no mu mutima wanje nama nzirikana no Zaburi 119:18, kandi buri gihe ndayisubiramwo nkavuga ati mwami, nkuko havuga ngaho ati hwezesha amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe vyawe. Nkingura amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe vyawe, kuko iyo atari Imana itatwuguruye amaso ntitwoshobora kubibona. Imana itegerezwa kukugurura amaso, kukongera gutahura kugira ngo umenye amabanga y'ubwenge mu ijuru ayo ariyo uyu munsi. Murabona? Kandi abantu bamwe akenshi, jewe nariko ndumva umuntu yari karavuga ngo umupfukanyi Migeri ariko aradutoteza yuko tuvuze ikintu turwanya intumwa runaka y'Imana cyangwa umupfukanyi runaka Imana iriko irakoresha, ko dushobora kugira ibibazo, ko babyita gute, ko dushobora kugwara kanseri. Mupfukanyi, ibi je ndiko ndababwira suko ndiko ndatoteza umuntu n'umwe. Ibyo ndiko ndakora jewe bifise ishingiro mu byanditswe. Yesu yarabivuze ati amajambo yawe ntiyashobora kugutsindanishiriza ugahezagirwa, ariko amajambo yawe nyene byongeye ashobora kuguteza ibibazo.
ushobora kandi gutsindishwa n'amajambo we wivugira. Umuntu yatsindishijwe n'umuvumo w'Imana kubw'amajambo yiwe. Nuko rero kubera iki twoja kuvuga amajambo ashobora kutuzanira gutsindwa k'urubanza mu buzima bwacu n'ubuzima bw'umuryango wacu, reka tuvuge amajambo ashemagiza Imana, ahimbara umwami. Jewe nta na rimwe nigeze ntoteza umuntu n'umwe, ndiko ndabibabwira kuko ibyo bifise ishingiro muri Bibiliya, kandi si ibyo gusa, ariko na Branham yaravuze yuko umuntu umutima wiwe agumijemwo ishavu, akagumizamwo ingorane, ibibazo kuri kuba bavukana, ku muvukanyi wiwe, akagumizamwo muzumururazi ibintu runaka, ibyo birashobora kumuteza, n'umuvugishwa yabivuze, birashobora kumuteza ikiga Ezekieli, kanseri. Arashobora kugwara kanseri mu karemangingo runaka, nuko bikaza bitewe n'umuvumo uwo muntu yavumwe. Kubwo twebwe dutegerezwa kwirinda cyane muri kino gihe. Mu gice cyo hanze Imana yarasaba yuko abantu bokubaha, bakaba abantu bitwara neza, bakubaha. Mu gihe binjira hariya abaherezi bateroza kwinjirayo bubaha, kugira ngo bafate umwagazi w'intama batange ikimazi ahera mu bihendwi by'ishengero, aho batsa amatara, aho hari hasabwa ko binjirayo bafise ukubaha, ariko ahera ha cyane hoho byari birengeje cyane. Umuntu yashobora kugaragaza kwinjira aho hera ha cyane mu gihe bitaba bihuye n'ibintu byose byaba bisabwa kugira ngo umuntu yinjire ngaho hantu. Umuntu yashobora gupfa, umuriro w'Imana washobora kumuturira. Nuko rero atuko no kututoteza, jewe sindiko ndatoteza umuntu numwe, uko nukuri. Twebwe dutegerezwa kwirinda, nta numwe je ndiko ndatoteza. Twebwe ico turiko turakora, turiko turabagabisha abavukanye. Kubera iki wovuga ijambo rishobora kuguteza ikibazo, we ntubitahura, ni vyiza. Je ntabyo ntahura, ndasenga umwami kugira ngo afashe, kugira ngo ntahure ko umwami yokora ishaka ryiwe akamfasha kandi akangirira imbabazi. Namba ntabitahura, nzobitahura nk'uko Yesu yabivuze, tuzobitahura hanyuma. Ariko ko noja kuvuga ibintu, kubera iki noza kuvuga ibintu bizonzanira ibibazo jewe canke umuryango wanje? Reka tuvuge ibintu, reka mvuge ibintu binsindanishiriza, ibintu bihimbaza umwami. Muravyumva nkuko yavuze muvukanyi Branham igihe yavuga kuri Heart Right. We yavuze ijambo ryahimbaye umwami, kandi igihe yarivuga marayika w'umwami yaravuze ati muhe icyo asaba cose. Ico we avuga ati kimuhe, kimuhe, kuko yavuze ijambo ryahimbaye umwami. Iyo aza kuvuga ati rero muvukanyi Branham, mu by'ukuri jewe tizo nkezi ni ibintu bigoye cyane, ariko kubera we uri pasiteri ukaba bimbwiye ndabyizeye. Ntiyavuze nk'uko, ariko yavuze ati muvukanyi Branham, ibyo ndabyizera n'umutima wanje wose. Murabona, Imana yarabibonye ati muhe icyo asaba cose. Bavukanye, birabereye kusangwa turiko tuvuga ijambo ritanga ubuntu nka Mariya na Marita, nibyo muvukanyi Branham nawe nyene ivyo yarabivuze ko. Ndibaza ko na William nawe nyene yabivuze ko, aho hariya mu butumwa bwitwa ngo kuraho ikibuye, naho Sebe Nkamene Peresi nawe nyene yaravuze kuri ibyo, ariko arashaka kuvuga ku byo William yavuze, yarabisomye ngaho.
marita igihe yabona yesu we yaciye yuba imbere yiwe aramubwira ati mwigisha iyo uza kuba uri hano musazanje ntaba yahwereye ariko ndazi mwigisha yuko ikintu cyose usaba imana ko imana izokiguha. Ni ijambo rikomeye cyane, iryo ni ijambo ryiza cyane yavuze. Ntiyavuze ngo tariko mwigisha n'ukuntu twagufashije ngaha igihe we waza twarakumesurira impuzu n'intumwa zawe igihe mwamuje mugashika muri kumwe na twarabamesurira impuzu tukabafungurira tukabakorera ibyiza dushoboye, ariko tukagutuma ko kugira ngo uze ko musazanje agwaye ntuze. Mbe byagenze gute? Murabona mbega wibaza yuko iryo jambo ryari guhimbara umwami? Oya, we ntabwo yamubwiye ati mwigisha iyo uva kuri hano musazanje ntaba yahwereye, ariko ndazi ko ikintu cyose usaba imana imana iza kukiguha. Nawe aravuga ati musazawe azozuka. Nuko rero mwumve ingene ijambo rihimbara umwami, kandi mu guhimbara umwami rica rizana ingaruka y'umugisha. Jewe nta muntu numwe ndiko ndatoteza ati Migera ariko aradutoteza. Oya, je nta numwe ndiko ndatoteza, ndiko ndabagabisha kugira ngo muvuge amajambo y'umugisha, kuko aya azobazanira umugisha. Kuzana umugisha wewe, azanira umugisha umuryango wawe, kandi umwami azonezerwa, anezerezwe n'ivyo uriko uravuga. Ivyo nivyo jewe ndiko ndavuga. Ariko kumva umuvukanya avuga toya jewe ariko arantonteza, jewe ariko arantonteza, jewe sinzi igituma ariko arantonteza. Je nta numwe ndiko ndatoteza. Ivyo ni navyo nyene vyabaye kuri data Nikora n'Abiramu igihe Mose yashika akabatumako ngo baze kugira ngo bavugane nawe, ariko ntibashaka kuza. Ati mbega nubu ushatse kwigira umwami kuri twebwe nk'umwami? No, nosotros no vamos. Twebwe ntituza. Que venga él. Naza wenyene. Urabona we byabaye ngombwa ko aje aho bari. Ababwira ati bavukanye, mbega muri ko mukora ibiki? Ivyo ntibihimbara umwami. Tijesi nashize Aroni ngaho nk'umuherezi mukuru. Ivyo uko no gutoranywa n'Imana. Jewe ico we ntiwadushikanye mu gihugu cy'isezerano, watubwiye wadukuye mwakiriye igihugu ciza aho hatemba amata n'ubu kariya muri Egiputa. Ati none watuzanye ngaha mwabona bugaragwa. Nawe arababwira ati usi jewe no mwami niwe yagiye araturongora inkingi y'umuriro. Toya. Nuko aca arababwira ati ni byiza. Nuko Imana niyerekane uburi mukuri. Ati twe nuko turi abantu beza, abantu beranda, turi abantu bitandukanije n'ibintu byose bibi. Yego mu by'ukuri wamengo n'abantu bejejwe. Aravuga tejo hazomenyekana uwera n'utaruwera, umwami ni wazovyerekana. Kandi biravugwa yuko bo babonye yuko umenga rikarabatoteza. Mbega havuga gute? Ati basohotse bahagarara imbere y'umuryango w'amahema yabo, ati murabe nta na kimwe kitubako. Basohotse n'imiryango yabo n'abana babo mu minsi mikuru, ati murabe nta na kimwe kitubako. Kora nabiwe, Datani nabiwe, n'Abiramu. Mose arababwira ati mwebwe mwegereye, ati nimwitandukanye nabo bantu. Hari abantu babizeye, ariko hariho n'abandi bantu batabizeye. Isi yaciye yasama, bamanuka ari bazima ikuzimu. Nuko rero murumva rero
mbega ngene byari kuba byiza iyo datari na Abiramu baza kwa Mose bakamubwira ati Mose tubabarire twebwe mu by'ukuri twari dufise umugwi w'abantu bariko barakugwanya kandi bari abantu mbega babyita gute bari abantu bari bafise ivyotero nabo nyene bari bashikanira ivyotero umwami bagashikanira umwami abana 250 Bibiliya ni kwivuga abantu b'abakuru bafise ivyotero kugira ngo bakorere umwami mbega umuriro ntiwavuye mu ijuru byagenze gute warabaturiye bose kandi umwami yaciye abwira Eliyazari yaramubwiye umwana wa yaciye amubwira ati niwegeranye ivyo vyotero byose bobo bafata yuko umenga rikarabatoteza uburofa ariko ntiyari Mose mu rukundo rw'Imana yariko arabaha ihigwe bobo ariko ntibamwizeye nuko rero twebwe nta muntu n'umwe turiko turatoteza turiko tubabwira ibintu biri muri Bibiliya yuko Yesu yabivuze kandi we urazi yuko azoshigikira ivyo yavuze kandi we urazi yuko we nuvuga ibintu vyiza bihimbaye yuko azoguhezagira nuko rero birabereye ko tuba abantu b'abanyabwenge kandi tugasaba umwami kugira ngo adufashe kandi wazodufasha we ni mwiza byiza turanezerewe cyane turashimira Imana kubw'abantu bose umwami yatumye baza ngaha kugira ngo babane natwe kandi nditeze ko buno butumwa twumvirije ari bwari ubutumwa bukomeye cyane abapasiteri bazi umwanya kandi bagavye ku munsi wa nyuma kuko umwami yasabye yuko twogaba ku munsi wa nyuma ni umunsi w'umwami ni umunsi wa nyuma umunsi w'umuzuko uwo ni wo munsi aho yasezeranye yuko azozura abiwe mu muzuko wo ku munsi wa nyuma niwo munsi turiko niwo munsi Imana yimuriye ko ijana ko Yohana bivuga yuko Yohana yagiye muri mpemu aja ku munsi wo mwami nuko araheza abona hari abantu bose ariko hashikiriza kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi we byongeye yaciye yibaza yuko yari Kristo yarapfukamye haramubwira to yasigaho ati ndimugura na mugenzawe na mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana ati Imana bari yusenga urabona ariko umwami Yesu Kristo nibyo yarari muri ico gikoresho bega ntiyari umwami Yesu Kristo ariko yari gikoresha aho Yesu Kristo yarari nuko rero Kristo yaraje mu kuza kwa kabiri Kristo yaraje mu kuza kwa kabiri yaraje barabimenye amashengero yarabimenye ibyo nimumbwire namba amashengero yarabimenye murabitahura yakoze ibyo yategerezwa gukora ivyo yari yavuze ngo azotuma abamarayika biwe n'ijuru ry'inzamba kugira bagiriki kugira ngo bahamagare begeranye abatoranijwe yarabahamagaye yarabegeranije muri Amerika Latina yose no ku isi yose murabitahura kandi yaranabadomye ku kimenyetso kuko hanyuma yaravuze yuko bose bari badomwe ku kimenyetso kandi turi ku kidomesho c'Imana nzima amen ico kidomesho ciza cyane nuko rero n'ikintu giciye bugufi cyane ko abantu bovuga ariko we ntugire ikibazo niwirinde ntube umuntu atubaha muba abantu bubaha
icyo udatahura ubu uzogitahura hanyuma kandi umwami azogufasha. urabona ibyo nibyo byabaye kuri Petero igihe yavuga ngo jewe ntuzigere unyoza ibirenge namba. aramubwira ati Petero, nintakoza ibirenge uzoguma hanze, uzosigara inyuma y'umugisha, uzoguma inyuma ya byose. Petero, mwigisha nyoza no mu mutwe unyoze. oya, uwari yogeje akeneye gusa bino ndiko ndakora. cyari igishushanyo ngaho. ibyo udatahura ubu Petero uzobitahura hanyuma. ariko we ntiwashaka yuko Petero asigara hanze y'uwo mugisha, nk'uko kandi atanashaka yuko we nanje tudasigara turi hanze y'umugisha wiwe. we ashaka yuko twebwe twakira imigisha yiwe, kandi iroroshe cyane. imigisha y'Imana izanwa n'ijambo. ni byiza. muri ino minsi twamye ngaha turafise ubutumwa bubiri dufise ngaha. mbega ni ubuhe? ubwo mu kwa gatanu umugabane wa mbere n'uwa kabiri. narasomye icya mbere, nsigaje gusa kurangiza icya kabiri, ariko namye nsoma byongeye n'izindi nyigisho. zino nyigisho z'itariki ya mbere y'ukwa gatandatu nazo nasanze ari iz'ingirakamaro cyane. izi zitwa ngo, muvukanye Hose Benjamin Peresi yazise ngo kuraho ikibuye urabona ubwiza bw'Imana. kumbure hoba hari ikibuye kikuzibira. nibyo we nubona mu gice cya 11, nuraba mu gice cya 11, ngiye kubabwira uko ndabyizera nuko ndabitahura. bandanya mani bahezegire. urakoze cyane mushiki wawe. birashoboka ko byaba bivugwa mu bundi buryo, ariko je ndabitahura uko. Yesu hariya mu gice cya 11, imbere y'uko ategeka Lazaro ati sohoka, nimwumve uko yavuze. yaravuze ati data, ndagushimiye ko wanyumviye. ndazi yuko buri gihe wamunyumviriza. bisobanura yuko imbere yuko asaba Marita ati kuraho icyo kibuye, yari yasenze, yari yasabye data umuzuko. data ndagushimiye, ibintu nk'ibyo. reka turako Ezekiel yohasoma, ni mu gice cya 11 niho ubisanga. imbere y'uko avuga ati Lazaro sohoka, imbere y'ibyo, imbere y'uko abivuga, uraza kubona yuko yavuze aho. utatoye muri Bibiliya yawe ndaza guhasoma muri mwino Bibiliya yanje, kuko je narahagize neza cyane ndahabona nihuse. reka ndabe mwino ni iwanje, kuko we ndabona nturi kurabitora mwiyo yawe. mu gice cya 11 nivyo. reka ndabe aho yavuze ati ndagushimiye ko buri gihe wamunyumviriza. aho ni mbere yo kubwira Lazaro ati sohoka. 11. bueno. ni sawa. Ajá. cumi na rimwe mirongo ine na rimwe haravuga ngo nuko
le dijo, Yesu aramubwira, ni ku 40. no te he dicho Yesu aramubwira ati que si sinakubwiye crees verás la ntiwizera gloria de Dios. urabona ubwiza bw'Imana. Entonces quitaron la Nuko piedra bakuraho de ikibuye, donde había sido puesto el bakuraho muerto. ikibuye aho Y hari Jesús, hashizwe uwapfuye. alzando Buno los Yesu ojos ararangamiza, a lo alto dijo, Padre, ararangamiza ati data, gracias te doy ndagushima por haberme oído. ko ¿Se da wanyumvirije. cuenta Barabitahura que antes de él yuko decir Lázaro imbere ven yuko fuera, avuga ati Lazaro sohoka, ya dijo, Padre te doy yaravuze ati gracias por data haberme oído. ndagushimiye ko wanyumvirije. Y sabía que siempre Jewe nari me nsanzwe oyes. nzi kunyumviriza Pero ubudasiba, causa ariko mbivugishijwe multitud n'ishengero rihagaze que está ngaha, alrededor para ishengero que rihagaze crean ngaha que tú kugira me ngo has bizere enviado. ko ari wowe Y wantumye. habiendo dicho esto, Amaze kuvuga ivyo clamó a gran asemerera voz. n'ijwi rirenga. Ahora él mandó a Rero Lázaro, we yaciye ven ategeka fuera Lazaro ya ati Lázaro, Lazaro sohoka. según la Lazaro escritura y según nk'uko bino lo que byanditswe yo entiendo bivugwa, de la escritura, nk'uko nanjye ndabitahura ya bino él dio byanditswe, gracias, Padre, yari por yamaze haberme gushimira oído. data kuko yamwumvise. Bisobanura ngo igihe yavuga ati kuraho ico kibuye kuko nico kizibira kimuzibira kugira ngo asohoke, kugira ngo abone ubwiza bw'Imana bugaragaye, ariko bateruza gukuraho iyo nzitizi. Kandi ibyo nitwe tubwirwa n'umuvukanyi Hosebe nka Mini Peresi ngaha, ko Marita yaciye atangura kubazagiza umwami ibintu yavuze yuko ataterezwa kuba yaravuze yarakoze, kuko yaramubwiye ati mwigisha toya terega heze iminsi 4 yamaze kunuka, dukuyeho ico kibuye umunuko ucukwiragira mw'aba bantu bose, ariko ntiyarazi ico Yesu yarazi. Wakoze data, ndagushimiye data ko buri gihe unyumviriza, nari nsanzwe nzi yuko unyumviriza. Nuko rero bisobanura yuko we yarazi yuko icazibira ari iryo buye kugira ngo Lazaro asohoke hanze. Wewe amaze gutakamba akavuga ati Lazaro sohoka, yaramwumvise, Lazaro yaramwumvise. Murabyumva? Kandi ndizera yuko Yesu hamwe n'ibyo biriko biravugwa ngaha, ndizera ko yari yasenze kandi yarazi yuko Imana yari yishuye isengesho. Wewe wari wasenze wasabye ko musaza we yozuka, kuko yarabivuze, yamubwira ati ndazi ico usaba data ko akiguha. Nuko rero yategeza kubandanya afise uko kwizera nyene, ati sinakubwiye yuko niwizera ubona ubwiza bw'Imana. We niwizera nanje nkizera ijambo ryose twabwiwe na marayika w'umwami, twebwe turaza kubona ubwiza bw'Imana. Mbega niki yatubwiye mu ijambo ryiwe? Yaratubwiye yuko mu kuza kwa mbere kwa Kristo ibintu byose yakoze abantu bakiriye ko kuza kwa mbere bakakira ibintu byose Kristo yazanye ngaho, agakiza, ubucunguzi, kuko nta rindi zina rihari, kandi amamiliyoni y'abantu bizeye ico gikorwa Yesu Kristo yakoze barakijijwe. Ariko byabaye ngombwa ko bamwizera, barabyizera, ntibarabatizera. Ubu naho rero mu kuza kwa kabiri ibintu byose yavuze, murabona? Nuko rero jewe ico mbona yuko twebwe muraba uko ngaha havuga. Ngiye gusoma kano gace hano k'ivyavuzwe ngaha n'umuvukanyi Benji ku bijanye n'ibi. Kano gace kari hano, reka ndabe aha donde él dice, ahavuga en la página ku rupapuro rwa 14, ariko hariho agace kabivuga byose kakabivugira icarimwe. Ako gace rero kugira ngo sinsome byinshi, nakingirakamaro cane
nagasomye nyine mwa kino gitabo Por eso les digo que vale la gituma pena. nababwira yuko bibereye ari ngombwa. Dice acá en esta aha haravuga partecita, muri kano gace pero antes tariko esa imbere misma columna de fuego iyo nkingi está y'umuriro nyene iri en medio de su hagati iglesia, mw'ishengero en este ryayo tiempo final. muri iki Estoy gihe en la ca página nyuma 27. ndikora urupapuro rwa 27 Antes imbere esa columna de fuego iyi nkingi y'umuriro está en medio de su iri iglesia hagati en este mw'ishengero tiempo ryayo final, muri kino gihe ca nyuma dándonos a conocer iri kwiratumenyesha por medio de la palabra biciye mw'ijambo del mensaje, mu butumwa por todo esto que nos ha ibi dejado byose el twasigiwe mensajero. n'intumwa Nos está dando a conocer que irike tumenyesha iki cómo seguir ingene adelante. twobandanya Y tuja imbere cuando vamos kandi caminando iyo turi mu nzira turiko en este turagenda camino duca rumbo a muri la ino tierra nzira prometida, twerekeza mu gihugu ir c'isezerano quitando tugende todos los dukuraho obstáculos inzitizi zose del medio, ziri hagati para poder ziri imbere seguir yacu kugira ngo mirando dukomeze a ese kubandanya twitegereza que nos está guiando, duhanga amaso uyu que es ariko la araturongora columna de fuego, ari nkingi que es y'umuriro el ángel del pacto. ni marayika Miren w'isezerano lo mwumve que allí él dice, ico we avuga la ngaha misma, hablando de Balaam, avuga kuri dice que la Balamu misma mula yavuze ngo ya vio ndogoba primero al ángel niyo que yabanje el propio kubona Balaam, marayika que el propio kurusha profeta, Balamu o bwiwe sea, kurusha ubuvugishwa nuko y rero vuelvo aquí y les kandi digo aquí, ndongeye ngaha ndabibasubiriyemwo buri gihe iyo umuntu ahanze amaso ibintu bigaragara aca atakaza aca ahomba kubona ibintu vy'Imana marayika w'isezerano. Iyo umuntu haguhanga amaso ngo arabe ibintu vy'Imana, iyo ahanze amaso akaraba ibintu bigaragara biboneka aca areka kubona marayika w'isezerano. Ku rupapuro rwa 18 niho hari ico nashaka kubasomera. Nuko rero twitegure hamwe nabona ubutumwa bwiza cyane twazaniwe na marayika w'umwami Yesu Kristo. Urupapuro rwa 18 hagati na hagati hepfo, twitegure hamwe n'ubutumwa bwiza twazaniwe na marayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago. Twitwararike, twitegure kandi twizere ibintu byose Imana biciye muri mpwemu yera, biciye mu ijambo ryayo, ibintu byose yadusigiye, tuzoshika kuri uku gutunganywa uko twese namwe wese muri twebwe akeneye kugira ngo dushobore vuba kurarwamo mwuzuro. No kuvuga yuko biciye muri ubu butumwa nyene tubwizere n'umutima wacu wose. Nitwabwizera tuzoronka kuno kwizera ko kunyakugwa. Nuvuga biciye muki biciye muri ubu butumwa. Nitwabwizera n'umutima wose tuzoronka kukwizera ko kunyakugwa, kugira ngo dushobore kubona, kugira ngo dushobore kugira uburenganzira kuri buno buringanire, kandi bityo tubona ubwiza bw'Imana bugaragaye hagati muri twebwe. Hanyuma ibyo nabasomeye mwe murabona ibintu byose tubwirwa hariya kuri runo rupapuro, aho tubwirwa yuko inkingi y'umuriro iri hagati mu ishengero muri iki gihe ca nyuma, iri kwiratumenyesha biciye mu ijambo ryiwe, biciye mu butumwa, ariko aratumenyesha bino bintu byose twasigiwe n'intumwa ingene twobandanya imbere. Mbega ninde ariko arabitubwira? Ni inkingi y'umuriro. Nuko rero ico jewe nawe dutegereza kwizera, ninde yarari mu mvukanyi Branham?
El Espíritu Santo. ni mpemu yera, La columna de fuego. ¿No era inkingi así? y'umuriro. Mbega si uko byari Lo que bimeze? estaba hablando el hermano Ico Branham yareka aravuga sobre la umuvukanyi Branham ku percusión de la bijanye venida no del guteguriza Señor ukuza era quién? k'umwami, Era la yari columna de iki? fuego. Yari inkingi y'umuriro, Era el Espíritu Santo. yari mpemu yera. Y luego Hanyuma él dice que pasó, avuga yuko yimutse ija que él lo vio que estaba ku más wundi arriba. yabonye ko ¿No yari lo ven hejuru. ustedes? Mbega Él mwari dice que mwabyumvise ko voy a hablar yavuze con él. yuko yagiye ivugana nawe? Entonces, Nuko rero ¿quién nos está hablando? ninde ariko aratuganiriza? hermano William Ni Soto umvukanyi William Soto Santiago. Pero, Ariko ¿quién está allí? ninde ari ngaho? ¿Es acaso la Canke nuko lo que está hablando William? ibyo William palabras yariko de aravuga él, yari amajambo palabras yiwe, por voluntad amajambo humana, yavuga o byigombeye, palabras canke traídas por el n'amajambo Espíritu yari yazanywe na mpemu yera? Entonces la Nuko columna rero de fuego inkingi y'umuriro ya nos visitó. yaratugendeye. Mbega mwene mwabyumvise mu butumwa yavuze? Eso el mensaje lo predicó allá Ubwo butumwa yabuvugiye hariya muri Colombia, hariya Pereira, muri Pereira, donde el aho Señor umwami Melquisedec, Melkisedeki, la Chequina, Shekina, Elohim, la columna de fuego, inkingi y'umuriro visitando igendera al pueblo de Dios en la América ihanga Latina. ry'Imana muri Amerika ¿No lo Latine. han visto ustedes? Ntimwabyumvise? Melquisedec Melkisedeki visitándonos en la atugendera muri Latina. Amerika Latine. Entonces, ¿quién es el que Nuko nos rero estaba hablando? mbega La columna ninde de fuego. yariko Entonces, aratuganiriza inkingi y'umuriro? Nuko si la rero columna de niba fuego inkingi estaba y'umuriro allí, yari iri ngaho en esa carpa, y muri estaba rirya yendo hema, por todas ikaba iriko partes iragendagenda mu buscando bicunga a esos ritandukanye escogidos, irondera abatoranijwe por todo. ¿Quién sabía mu bibanza dónde byose. estaban Mbega los ninde escogidos? yaraza Solo hari Dios. abatoranijwe ¿Con qué n'Imana lo iba a gusa? traer? Mbega Con ariko su bazana voz, con ishiki su ijwi palabra, ryayo, con ijambo su ryayo, mensaje, ubutumwa con esa bwiwe, gran voz de iryo trompeta. curi rirenga ¿Quién lo estaba ry'inzamba. haciendo? Ninde Un yariko hombre. arabikora? Mbega No, n'umuntu? hombre no Oya, puede- umuntu no ntashobora puede hacer todo gukora esto. ibyo byose. Y toda esa gente que ha recogido Nabiriya abantu entre los bose yegerareje mu indígenas, basangwa entre todo el butaka pueblo y entre ndetse todas n'abantu las bose ciudades. ndetse no mu ¿Cómo bisagara lo puede byose hacer mu un bihugu hombre? byose? Mbega ni gute umuntu Es la yobikora? columna de fuego, el Yari Señor inkingi y'umuriro, buscando los umwami suyos. niwe yariko ararondera abiwe. Entonces, Nuko rero ¿quién es entonces ninde que nos está none hablando? yariko ¿Quién nos estaba aratuganiriza? visitando? Mbega ninde ariko Va a aratugendera? dejar la columna de Mbega fuego, inkingi y'umuriro la obra a medio izocira andar, igikorwa hagati sin concluir, itagisozereye, cuando él dice que lo que mu él gihe yavuze empezó, yuko ico yatanguye lo azo perfeccionará azogisozera hasta el día de Jesucristo. kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Entonces, esto Nuko que nos rero está hablando la ibi turiko columna de turabwirwa fuego n'inkingi y'umuriro es una preparación ni ukwitegura, para ni recibir umwiteguro esa kugira ngo visita twakire que kuno viene de lo kugendererwa, alto. tugenderewe Es la visita n'abapfuye del hariya ángel hejuru, con todos tugenderewe esos n'abamarayika, santos, de los cuales hay muchos que hamwe ustedes n'ababera bose muri bo van a harimwo benshi resucitar. munsi bazozuka. ¿Eh? Murabona? Y todos los que vienen, los mensajeros. Kandi n'abaje Es la- bose eso lo puede hacer intumwa. un hombre o Ibyo lo mbega hace umuntu Dios? yobikora canke vyokorwa No es la n'Imana? columna de fuego la que hace Mbega esa si inkingi obra. y'umuriro si ikora ico gikorwa? Entonces, vean Nuko rero ustedes murabona este llamado yuko uno del muhamagaro Señor, no es un w'umwami llamado atari humano, umuhamagaro es un w'umuntu, llamado de Dios ni umuhamagaro a través w'Imana del biciye mensaje. Ya mu se lo leí, butumwa. Naramaze que lo kubibasomera dice él allí yuko en we la yavuze página, ngaho se lo leí en la ku página rupapuro, nabisomye ku 18, rupapuro rwa donde 18, dice que es aho avuga con este yuko mensaje, ari buno ¿no ve butumwa. que ese mensaje Mbega ntubona yuko ari es buno la voz de butumwa Cristo, ari es ijwi la- rya es la Kristo, gran voz de trompeta, ari ijwi rirenga es la voz del ry'inzamba, Señor, ijwi ry'umwami, de esos ángeles que Jesús envía. ry'abana bamarayika Yesu arungika. Murabyumva? Kandi abo bamarayika, we mu kwakira rino jambo, we wakiriye buno butumwa, ubu nibwo twebwe buzoduha ukwizera kuduhesha guhindurwa no kunyakugwa. No es ningún hermano, ninguna Suko persona, ari es umupfukanyi la runaka palabra. canke umuntu uwo ari we wese, Y ni esto que nos ijambo. mandó él a hacer, hermano, Kandi ibi we era yadutumye necesario. gukora abapfukanyi ni Él nos ngombwa, dijo el birakenewe. mensaje We ya yarabitubwiye mu Él butumwa, dijo que aratubwiye ya el ati mensaje bwaramaze estaba gutangwa, kandi yaratubwiye yuko dado, ubutumwa ahora le falta bwamaze ustedes gutangwa. ver Ubu mwebwe ico musigaje gusa ni ukubusubiramwo, repaso, kandi muri kuno gusubiramwo Él nos va a ayudar. we azogenda aradufasha. Nosotros estuvimos muy descuidados. Twebwe teníamos twarijajaye muchas cosas cane, que hariho no ibintu agradaban al byinshi Señor.
twakoze bidahimbara umwami, kandi muri rino subiramwo twategerezwa kugenda turatunganya ubuzima bwacu, ingo zacu, tugatunganya inyifato zacu hamwe n'uburyo tuvuga ndetse n'ingene twitwara. kubera iki? Kuko niba umwami yabwiye umuvukanyi Branham ati ni wiyeze kugira ngo uhure n'abamarayika bavukanyi, icyo turiko turabwirwa twebwe nuko twokwiyeza kugira ngo duhure n'amarayika w'umwami. Mbega mwe mwibaza yuko aje? Yavuze yuko agiye kandi ko azogaruka. Yavuze ati sinzoza ndi jenyene, nzoza nzanye n'abarya bose. Murabyumva? Kuko we si intumwa y'igihe cy'ishengero, ni intumwa y'ikiringo. Kandi twebwe twese abandi bamarayika ntumwa bose nabo baramwumvira, barisunga ubwo bukozi. Nuko rero icyo ni ikintu gikomeye cyane bavukanye kiriko kiraba aho. Turabibwirwa ngaha, cyo tubwirwa ngaha n'umuvukanye Jose Benjamin Perez. Nimwumve ngene wabivuga. Urupapuro ku ntango z'urupapuro rwa 14 aho yareka aratubwira ko kuza kubona umumarayika ko ari wafise ikimatanije cy'indwi n'umumarayika, we yari gutangura ubukozi uhereye muri ico gihe, kijya gihe hagaragara kijya gicu kugeza ubu. Kuva mwakiriya gihe gicu cagaragara, jewe narifise nk'ubutumwa nk'ubutumwa bune canke butanu naraburungitse nambaye Ezekiel abyibuka. Ubwo butumwa bwavuga yuko ku itariki 28 z'ukwa kabiri mu 1933 ko hatanguye ubukozi bwa Mose na Eliya ngaha kw'isi. Kiriya kimenyetso Yesu yatanze cya kiriya gicu, hariya cari ikimenyetso c'intango y'ikintu runaka cari gutangura. Ivyo nivyatangura kubaho, niko Yesu yavuze ati muze muraramika imitwe yanyu mubirondere murabibona. Yavuze ngo ivyo nivyatangura, ivyo muzobisanga nk'hariya mu gice ca 21 umurongo nk'uwa 25 nkuko mu gitabo ca Luka, sivyo? Mu gice ca 21 ngaho. Bino bintu nivyatangura, muzobona umwana w'umuntu aje ari mu gice, ari mu bwiza. Ndibaza ko ari mu murongo wa 25 na 26 na 27. Kandi ibyo ntibyatangura kubaho muze muraramika imitwe yanyu, bisobanura yuko ngaho hariho intango, ariko twe ntitwari tubizi. Hariko haratangura ukuza kwa kabiri kwa Kristo aho muri ico kibanza. Ujya mu marayika aratandukanye n'abandi yari hajya, kandi yaradugije umuvukanye Branham. Aha haravuga ko hari gutangura ubukozi uhereye ico gihe, kijya gicu caboneka, uhereye kuva kuri kijya gicu kubandanya kugeza uyu munsi. Hari gutangura iki? Burya bukozi bwari gutangura guhamagara no kwegeranya abatonejwe n'Imana bose, abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, kugira ngo hamwe n'ubutumwa adutegurira iki? Hamwe n'ubutumwa. Ubwo butumwa nibwo buzodutegurira. Murabona yuko adashobora kuzana ubundi butumwa, butegerezwa kuba ari bwa butumwa nyene. Twebwe ntitwari twabibonye, twebwe ntitwari twabiha agaciro, twari twibereye mu buryo twavuga ngo
muy descuidadamente. twari twarijajaye ariko igihe twatangura kubona igihe Imana yatanguye kutwungura ubwenge, natanguye nsenga umwami ati mwami ndakeneye kubona ubwiza bwawe, nyimba nshobora kwizera ndabona ubwiza bwawe, ariko inkingi y'umuriro yari iri muri marayika, ariko nta makenga jewe naratahuye ariko inkingi y'umuriro iri ngaho kuko we ntereka atubwira ibyiwe gusa, ariko kiriya gicu hariya cari hariya kuva kiriya gihe ukabandanya hatanguriye burya bukozi bwa Mose na Eliya, nuko rero bavukanye turatahura yuko aho hari ukugaragara ko mwami hari Shekina, ni we yabonetse hariya ku musozi wo guhindurirwako, mu maso ha Yesu hahindutse ukundi, kandi aho hari Mose na Eliya. Mwanya runaka Yesu yaratanze ikimenyetso kugira ngo ivyo bize bitangure ngaha, kandi turazi ico gihe ico arico ukumuvukanye William yarabivuze mu butumwa bwinshi, kandi ivyo nuko nyene bimeze. Mbega niki we utereza gukora jewe nawe? No kwizera umuvugishwa, no kwizera kwiba umuvugishwa yavuze ari ukuri, kwari uko nyene bimeze, kandi kw'ivyo jewe ndabikeneye, kandi kw'ivyo bitereza gukora impinduka mu buzima bwanje, kandi ibyo ko bitereza gutunganya ubuzima bwanje bikabishira mu rutonde, kandi bikamfasha bikandinda kugira ngo ururimi rwanje buri gihe rwame buriko ruravuga ibiheshe icubahiro mwami, kwame uriko ruravuga nk'uko ijambo rivuga, simvuga ibintu binyuranye n'ijambo, ariko nk'uko intumwa yavuze hariya ati ni hamwe n'ubutumwa nibwo budutegurira uguhindurwa. Ubu butumwa ni nabwo butumwa nyene byongeye buzotegura n'uwundi mugwi wanditswe mu gitabo c'ubugingo, buzobategura bubategurira ibintu bazoba bariko barashitsa nko gutanga ubuzima bwabo mu karo gakomeye. Nibwo butumwa nyene, kandi mwamuzi ikintu kimwe, nibwo butumwa nyene nibwo buzohamagara bya 140 by'Abayuda, nubwo nyene. No kuvuga yuko imbere yuko hatangura akaboro gakomeye ugupyondorwa kwa Yakobo, imigwi buri muntu wese ari muri buri mugwi azogenda aramenyekana, kuko ubu butumwa nyene nibwo buzokwereka umuntu umugwi azoba arimwo. Inyifato wewe uzofata uzogira imbere y'ubutumwa izokwerekana aho ubutumwa we bugushira. No butumwa nyene hamwe n'inyifato ugira imbere y'ubutumwa, yaravuze ngo buno butumwa nyene nibwo buzokwereka, nibwo buzereka umuntu umugwi wewe umugwi we uzoburimwo. Nambara watoranijwe kubwo kunyakugwa, nambara inkumi y'ikijuju kubwo akabaro gakomeye azotanga ubuzima bwiwe, nimba ari umwe ari mu batizera batazogira ihigwa ry'agakiza, no kuvuga yuko ari ubutumwa bukwiragira mu mugwi yose, ndetse n'ibihumbi 144, kandi buno butumwa nyene bw'ijwi rirenga ry'inzamba nibwo yamye ahamagaza, we yamye yegeranya abatoranijwe, ari nabo kandi byongeye twaragize gute, twaradomwe ko ikimenyetso. Que Dios sea glorificado. Ese Imana yohabwe icubahiro. Es el mismo mensaje. N'ubutumwa nyene. No se dan cuenta cuando dice el Señor, Señor igihe umwami yavuga yuko yatumye abamarayika biwe, nuko muvukanye
umuvukanyi William yaravuze canke Branham yaravuze ngo ntiyagiye mu ishengero ry'abametodiste, ntiyatumye ishengero ry'abapresbyterienne kugira ngo abaribo batandukanya urwafu n'uburo, ntabwo yatumye ishengero ry'abapanekoti. Oya, ishengero ntiryari gushobora kubikora, yatumye abamarayika biwe kugira ngo abamarayika biwe hamwe n'ijambo ryiwe hamwe n'ubutumwa abaribo batandukanya. Murabona? Kandi ubwo butumwa buriko burabikora, bwarabikoze kandi buriko burabikora, buzobandanya bubikora kugeza igihe tuzotunganywa. Buno butumwa nyene bw'icuranga ry'inzamba nibwo yamye akoresha mu guhamagara no kwegeranya abatoranijwe ari bo utuburungu dutatu, hamwe n'ukuza kuna mu marayika umuvukanyi wacu inshuti William Santiago yaramaze gushitsa ukuza kwiwe, we yaramaze gushitsa igikorwa cuna mu marayika ngaha ku mumbe w'isi, yareganije canke ntiyegeranije abatoranijwe abiwe. Murabona? Jewe nabitahuye mu bundi buryo ko Ezekiel nawe bitahura ukundi. Twari twatahuye yuko mu kugenda ku muvukanyi William yuko twebwe icyo twari gukora ari ukugwiza ivugabutumwa kugeza hagaragaye uwanyuma mu batoranijwe. Kandi jewe uko niko nabyizera, kandi ntabwo mbega ni gute babyize, ntabwo nariko ndagwanya bende canke mvuguruza William. Jewe nari nizeye yuko bijya William yapfuze mu butumwa bwinshi, kandi na Ezekiel arabize kuko jewe ubwanje nabisomye mu bikorano bitandukanye kuko yuko ngaho yapfuze. Ariko harageze igihe Jose Benjamin Perez yampamagara arambwira ati Miguel, ntiwongere kuvuga ivyo ngo kugeza hagaragaye watoranije wa nyuma, ntusubire mu iryo jambo, ntiwongere kuvuga iryo jambo, kuko intumwa imbere yo kugenda yarambwiye ati Benji, tubu ndafise igitabo gihesha uburenganzira ngaha hari bose, ntihabura n'umwe, kandi nta n'umwe ashobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Murabona? Yarambwiye ati icyo tugomba gukora Miguel ni ukwitegura no kubwira abavukanya bavuga butumwa yuko twoshira mu rutonde ingo zacu, imiryango yacu, yuko twotunganya ubuzima bwacu, dutunganye byose neza nk'uko bitegerezwa gukosorwa nyene, nk'uko bihimbara umwami, kugira ngo aduhezagire kandi dushobore guhura nawe. Byiza ibyo utuntu duto aho yabimbwiye mu tuntu duciye bugufi, ariko twari duhagije. Naravuze ati ni byiza. Jewe mwako kanya sinaciye ntangura kuvuga mu gihe yarambwiye ayo majambo make, naricecekeye, ariko narabyizeye ndabibika mu mutima, ndavuga ati namba muvugishwa yarabivuze. Ibyo nuko nyene biri, niko mwamagize, kandi naravuze. Yaravuze ati ibyo ntavuze, ibyo size ndabibabwiye mu butumwa, size ndabyanditse, birondere mu butumwa, ndabisize ndabyanditse. Nivyo navyo nyene yarabivuze. Nuko rero twebwe dutegereza gutahura. Jewe mu buryo buciye bugufi, hari abantu bampamagaye barambwira ati Miguel, kwereke wahinduye. Nuko natahuye ko ivyo vyari ukuri, ko nategerezwa gushimikira kubwira abavukanye n'abavuga butumwa n'abapasteri yuko ico dutegerezwa gukora yuko ari twitegurira ukuguhura n'umwami.
murabona kuko ibyo nibyo twebwe turiko turakora turiko twitegura kugira ngo duhure nande kugira ngo duhure n'umwami ubuzima bwacu bw'impwemu bukure kugeza ubwo twebwe dushobora kubona abera bo mu bundi buringanire kuko mu kuza bazutse ntibari mwo buringanire birashoboka akashika umugwi babiri canke batatu bazoba bari mu ndimiro imwe umwe akajanwa akabona murabona yaragize umwihweza agira uburenganzira mu kanya kamwe acaranyika ariko runaka ari ngaho bunyene byagenze gute twariko turakorana acaranyika mbega yagiye he canke yari ngaho ari karasya uno mwigeme ngaha mbega byagenze gute yanyitse ariko mu bundi buringanire warashobora kuhabona kuko mu kubabona natwe tuzoca duhindurwa nuko rero turakeneye kugenda turakura ibyo nivyo umwami ariko ararondera yuko dukuraho inzitizi yuko dukuraho ibintu byose by'ibitsitaza naho bovuga ibyo bavuga ibyo ari byo byose naco bitwaye ibyo abantu bovuga ati migere ibyo nta gaciro bifise icingira akamaro nuko jewe nitegura kugira ngo ngire uburenganzira bwo kubona abo mu bundi buringanire nshobore kuba ndi hariya n'umufasha wanje n'abana banje kugira ngo dushobore kubona ubwiza bw'Imana bugaragaye. ¿Cuál es la gloria de Dios? Mbega ubwiza bw'Imana niki ni teofaniya. Mbega we ntumva yuko ni gute Pawulo yabivuze hariya ku murongo wa 23 hariya ati barambuwe bakugwa mu bwiza bw'Imana mu Baroma. Mu Baroma. No recuerdo si es sinibuka nambari. Yo sé que es el verso 23. Nibuka ko ari ku murongo wa 23 ariko sinibuka ubu. Por causa del pecado ellos fueron destituidos. Bo barambuwe iki? Eso fue de donde fue destituido. Aho niho hakuwe Adamu na Eva bakuwe mu bwiza muri teofaniya 3:23. Ni 3:23 havuga gute? Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Murumva bose baracumuye barambuwe ubwiza bw'Imana. Mbega ni gute tugarurwa mu bwiza bw'Imana? Ni kubwo kuvuka bwa kabiri ko bwa teofaniya. Iyo tuvukiye muri iyo Yesu yo mu buryo bw'impwemu nuko iyo teofaniya tukaba dufise igiduhagarariye hariya muri ubwo buringanire bwa gatandatu. Nuko rero ubwiza bw'Imana turaheza tukabusubizwa kandi reka tuca dushobora kunezerezwa tugashobora kubona ubwiza bw'Umwami niwizera. Ariko icyo dutegerezwa kwizera ngaho ni ijambo ry'umuvugishwa. Turazi yuko iryo jambo yavuze umuvugishwa bavukanye turazi ko rizoshitswa. Ntaco bitwaye nubwo byogenda gute imyaka yohera ntaco bitwaye twebwe turakomeza tugumbiriye iryo jambo nka Yakobo nkuko yagumbiriye marayika hariya ariko arabona ubwiza bw'Imana kugeza igihe Imana yamuhezagiye kandi uwo mugisha jewe ndawukeneye. Entonces aquí dice nuko renga haravuga y ahora nosotros twebwe estando ya en el aposento alto turi mu cumba cyo hejuru arico gihe cy'ibiriko bezifuruka estamos preparando turiko twitegurira kino kintu kimeze gute kino kintu ciza cyane cyo guhindurwa kwacu. Ariko mupfukanyi Benji ngaho imbere gato yaravuze canke yarabivuze mu kindi gice cy'imbere gato yaravuze ngo wewe ntukarindire ngo hatangure kugaragara ibitangaza utwumiza kugira ngo uzoheze uvuga uti urenda bibonye ko Imana iriko irakora ibitangaza no twumiza tubu ego me Mwami ntegura kuko ndashaka kubona ubwiza bw'Imana ntuzuvuge toya twebwe ibyo bitangaza no twumiza n'ibyagaragara twebwe dutegerezwa kuba twaramaze kuronka uburenganzira
ku kubona ubwo buringanire murabitahura kuko mu kubona ubwo buringanire tukababona nabo nyene natwe nyene tuzoja tunyika imbere y'abantu nk'uko nk'ababa nyene bazoba bazutse murabitahura. Es una cosa sencilla. Ico ni ikintu giciye bugufi. Imana idufashe muri uku gukura turimwo muri izi nyigisho twebwe turiko turakora. Iyo umuntu yizeye yuko dukoranira hamwe amashengero kugira ngo dukore zino nyigisho kugira ngo tugende turasubiramwo tubona bino bintu byose, kuno gukura turagukeneye, abapasiteri baragukeneye, amashengero. Ese Imana yoharira buri kosa ryose, buri cyaha, buri ifuti, buri kintu cyose twaba twarakoze mu buzima bwacu. Nibagira nk'uko Pawulo yabivuze ati nibagira ibiri inyuma hanyuma nkabandanya kubiri imbere yanje. Mbega ni gute Pawulo yabivuze? Ati mbandaniriza kubiri imbere, birondera hariya Ezekiel mu gice ca 3 mu Bifilipi, sivyo? Ati nibagira ibiri, aho niho sinzi nko ku murongo wa 14 havuga gute? Mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu. Ariko banza urondere ku murongo utangura, aravuga ngo bene data jewe ku bwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi nshingira ibiri imbere, mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Hamwe n'umuhamagaro w'Imana no kugira ngo tube mu ishusho na kameremere k'umwana wayo, no kuvuga kugira ngo tuzobone ubwiza bw'umwami. Mbega si ivyo? Nuko rero bavukanye mwiyumvire namwe, jewe ntegereza kwibagira ibi bintu byose byahise, ntabwo nzokwicuza ku bw'ibyo byose no kugerageza kuzana uwo mwanda wose, oya, ahubwo ubu ngenda nambaza mpanga amaso ibiri imbere, nkasaba n'umwami kugira ngo amfashe gukura inzitizi yose, igitsitaza cose, ikintu cose. Muravyumva? Ico ni ikintu c'ingirakamaro cane kuri twebwe. Dutegerezwa kubandanya tuja imbere. Ngomba gusoma ngaha rero ibi arabitubwira Yesu igihe yatubwira kuri Yohana igice cya 11, haratubwira ngo Yesu yongera kugira ikikumbagumba mu mutima ashika kumva, kandi yarisenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Bisobanura yuko Yesu yari yasenze, yari yavuze ati ndagushimiye Data ko buri gihe unyumviriza. Nubwo yari ngaho, we yarazi yuko yari yahawe ubuzima. Nuko je ndabibona muri Bibiliya, kuko yari yashimye, kuko Data yari yamwumvirije. Aravuga ati nk'uko twariko turayaga tuvuga yuko buri gihe hariho igikorwa abana b'Imana bategerezwa gukora kugira ngo hanyuma tubone ubwiza bw'Imana bugaragaye canke buriko buragaragara hagati mw'ihanga ryayo. Buri gihe hari ikintu arindiriye ko wewe nanje dukora. Nuko izi impanuro turiko turahabwa none muvukanyi hamwe no gusubiramwo buna butumwa, ntabwo ariko atoteza umuntu n'umwe, ahubwo ariko aratugabisha yuko twebwe tutitwararitse ijambo ry'umwami. Nuko rero tuzokwicuza imbere gato, tuzokwicuza hanyuma, kuko muvukanyi William yarabwiye Benji ico ni ikintu we yavuze n'itariki William yabimubwiye ko yayanditse. Yarabwiye ati Benji
igihe uzobona bya bindi Branham yabona cyari ikimenyetso biriya Branham yabonye wa mugore igihe bamujyana hari umuntu yamujyanye mu kumba hanyuma we nyine ubwiwe acasohoka ariko arahinda ka gakinga hanze na wa muntu w'imbago yamubwiye ati ibyo ntibyaba abapfuye bizera Kristo bazoba bariko barazuka bazoba bari ngaho ati ntumwa zizoba ziri ngaho ivyo bintu ntibyatangura kuba ati bo bazoba ari ngaho nuko rero ntukarindire niko yavuze nturindire kubona ivyo ariko ivyo twebwe dukwiye kwizera kubw'ibimenyetso kuvuga ivyo twebwe twizera kubw'ijambo rya marayika iryo niryo rituma twizera kubw'ijambo nuko rero aha haravuga ngaha muri kino gice ati twebwe muri kino gihe twarabwiwe yuko dutegerezwa kuba twiteguye ubuzima bwacu tukabutunganya imbere y'umwami ibi intumwa y'Imana yabivuze muvukanye Benji ariko arabisubiramwo yuko twokwitegura ubuzima bwacu tukabutunganya imbere y'umwami kandi tugakura inzitizi yose yo tuzibira kubona ubwiza bw'Imana kandi ubwiza bw'Imana ni teofaniya buri nzitizi yose yo tubuza kubona mwino si ya teofaniya y'amateofaniya ikazibira kw'Imana ishitsa amasezerano muri umwe wese muri twebwe ibintu byose byo bigitsitaza byozibira igihe yamubwira ibyo yaravuze ngo Yesu yaramubwiye ati kuraho ico kibuye Marita mushiki wari yapfuye aramubwira ati mugenzi erega baramaze kunuka kuko amaze iminsi ine nuko ngaho muvukanyi Jose Benjamin Perez aratubwiye ngaha yuko ati mwibuke ku munsi ugira kane ni nawo kandi yavuze hariya mwitanguriro yavuze mwitanguriro 15-16 murabona kandi abuzukuruza bazojayo nibo bazogaruka ino kuko kugabitanya ko Amori kutaruzura hanyuma mwebwe musomye kino gice cyose cya 15 uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku wa 19 ariko aho ku murongo wa 16 aho haratubwira kuri ururunganwe rwa kane kubera iki Yesu yarindiriye kugeza ku munsi wa kane murabitahura yari afise impamvu yarindiriye kugeza ku munsi wa kane kandi we namba ushaka kubibyumva neza ugashaka kubibona neza nubisome igitabo cy'imirongo urupapuro rwo 591 n'amajana 592 591 aho harabivuga mu kugarurwa hwiti mugeni mu ntamboko zine yaravuze ngo ubwa mbere Lutero ubwa kabiri Lutero mu gutsindanishirizwa Wesley mu kwezwa hanyuma Pentecote hamwe n'umubatizo wa mpwemu yera hamwe n'umuvugishwa akomeye cyane ubwa kane ijambo yaravuze ati mbega ibintu bikomeye cyane ijambo yaca bisubiramo ati kije hanyuma n'ijambo no gukwiga kwa gatatu ijambo rivuzwe ijambo rirema murabitahura yuko igikorwa c'umuzuko ukurema n'Imana ubwayo izobikora nka kumwe yabikora hariya mu ntanga Imana yaravuze Imana iravuga ngo ntihabeho umuco Imana iravuga ikintu runaka Imana iravuga ati murabe iminsi ndwi hariya kugira ngo mwese mubone yuko aho hose ari Imana havuga ko Imana yaravuze ni kubw'ijambo niryo rizotuma haza ukurema kuno mubiri musha murabitahura ni kubw'ijambo iki ni ikintu gikomeye cyane kurusha uko twe twobyibaza nuko rero aha haravuga ati hanyuma aho ni wari karabitubwira ahariya yashushanya na Luther Wesley Branham
muri iki gihe cya nyuma naho marayika w'umwami Yesu Kristo. Ubu rero mwambwira muti mbega marayika w'umwami Yesu Kristo ni iki? Ni ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Mbega yari nde mu marayika? Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Nuko rero ngahari karabitubwira Luteri, Wesley, Branham, hanyuma marayika w'umwami Yesu Kristo. Aho mwe muzobibona ku majana 591 mu gitabo c'imirongo. Ni ku munsi wa kane niho twari kuzobona canke tuzobonera kuno kugaragara k'ubwiza k'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Kuko Lazaro ashushanya ngaho umuzuko w'abizera Kristo bo muri iki gihe ca nyuma, hamwe n'ibihe byose by'ishengero. Yesu yaravuze ngo nimukureho ikibuye. Marita mushiki wari yarapfuye aramubwira ati mugenzi rego baramaze kunuka kuko amaze iminsi ine. Yesu aramubwira ati sinakubwiye, yongeye kubimubwira ati sinakubwiye, ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Murabona afise Yesu bari kumwe ngaho, kandi akaba ari ijambo. Yesu akaba ari iki? Ijambo. Mbega yatangura kugira iki? Niki yatanguye kugira? Yatanguye kumubaza, atangura kuvuga nk'uko umenga niwe yarazi byinshi kurusha Yesu, kumubwira nk'uko umengo Marita niwe yarazi ibintu byinshi kurusha Yesu, kurusha jambo. Ariwe yari jambo. Yaramubwira ati kuraho ico kibuye. Ibyo nta kindi kintu yari gukora atari ukumvira gusa. Toya mwigisha mwumvire, erega yaramaze kunuka umunuko wa musaza wanje uraza kukwiragira mu bantu bose. Sinakubwiye, jewe sindiko ndaharira nawe, ndiko ndaguha itegeko. Lazaro mukurireho izo nzitizi kugira ngo asohoke ave ngaho. Kuvuga yuko kubw'ijambo rivuzwe, kubwo isengesho, we yari ngaho arindiriye. Nuko rero nk'uko umengo niwe yarazi byinshi kurusha jambo, mu gihe we ico yari gukora kwari ukuguma acecetse nuko agakora ico gikorwa Yesu yari karamubwira. Kandi we vyabaye ngombwa ko anamukarira. Yaramukariye ati sinakubwiye. Urabona, sinabikubwiye. Bibaye ngombwa ko nongera kubikubwira. Yari yamaze kubimubwira mu bundi butumwa yari yamubwiye. Murabona, ariko aha yari yongeye kubimubarira ati sinakubwiriye ko niwizera uza kubona ubwiza bw'Imana. No kuvuga yuko buri watorejwe n'Imana wese wo muri iki gihe ca nyuma twarabwiwe mwizere. Mbega tuzokwizera iki? Ijambo. Ninde ari ijambo? Ijambo ryambaye umubiri mu muntu, umuvugishwa. Iryo niryo jambo ryambaye umubiri. Nuryizere. Yongeye kubitubwira, yongera kubimubwira iyindi nshuro, ariko arabibutsa ati mwizere, mwizere ijambo, mwizere jambo, kugira ngo mushobore kubona, kugira ngo dushobore kubona muri iki gihe ca nyuma, dushobore kubona ubwiza bw'Imana. Dukeneye iki? Tukeneye kwizera iri jambo. Iri jambo ni rizima kandi itanga ubugingo, nkuko Yesu yabivuze. Iri jambo nyene. Mbega niki Yesu yavuze? Igihe Yesu yavuga nk'akaroro hariya mu gice ca 12 hariya ni ku rupapuro murongo wa 44 45 ngaho ukabandanya havuga gute? Aravuga ngo ubutanyizera, ubutizera ijambo ryanje sindamucira urubanza, kuko sinaje gucira urubanza bari ku isi,
ariko hariho uwumucira urubanza ijambo navuze. Mbega yarivugiye muri indi umwami Yesu Kristo, yarivugiye mu bavugishwa, yabivugiye mu nteguza, yarivugiye mu wateguriwe inzira. Jewe sinzosaba ngo ijambo nababwiye, kandi iryo jambo ntabwo ari umuntu ariko ararivuga. Cyo gituma yavuze hariya, bisome hariya Ezekiel, bisome ho bari ku 45 kabandanya mu gice cya 12 muri Yohana, muri Yohana. Reka ndabikore ku 44 hera ku 44 kabandanya, kuko mvise Yesu arasemerera ati unyizera si jewe yizeye ariko yizeye uwantumye. Aha, umbonye ababonye uwantumye. Naje mwisi ndi umuco, kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. Ariko ntihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira kwiteka, kuko ntazwe no gucira kwiteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Ariko ngaya ntiyemera amajambo yanje, ari nikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Mbega rizoca urubanza n'ijambo, kandi ni kubera iki we yarivuze biciye muri bande mu bavugishwa. Ijambo yaravuze ngo ku munsi wa nyuma iri jambo yababwiye niryo rishobora kuduha kuno kwizera, kugira ngo dushobore kuduga kuri runo rugero. Kandi ni ijambo nyene niryo rizogutsindisha umuntu avuga toya ijambo yavuze. Mbega yarivugiye muri inde? Yarivugiye mu mvugishwa wiwe ku munsi wa nyuma. Yaravuze ngo niri jambo nyene niryo rizogutsindisha, kuko yaramaze kurivuga. Kandi we nanje cyo tutazo gukora no kugira iki? No kugizera. Ubutumwa bwaramaze gutangwa, ubu no kubusubiramwo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mbega niki turiko turakora? ¿Qué es lo que estamos haciendo los viernes? Niki turiko turakora kuwa gatanu? ¿Qué estamos haciendo los domingos? Niki turiko turakora kuwa Mungu? ¿Qué estamos haciendo en los Niki estudios? turiko turakora mu nyigisho? ¿Se da cuenta? Murabitahura? Que es muy sencillo. Biraciye bugufi cyane. Esa palabra rino jambo que él dice que habla en el día postrero, iryo yavuze ko azovuga ku munsi wa nyuma, iryo niryo rizokora rino tandukanirizo, niryo rizotandukanya. Nuko renga haratubwira ati nuko bakuraho ico kibuye, nukuvuga ngo nyuma yo kumusubiriramwo, nyuma yo kumukarira, aho mu by'ukuri kubera ko Marita ari we yarajejwe, kuko yari musaza wiwe. Mu by'ukuri Marita yaramubwiye ati ego kuraho ico kibuye. Murabona, nta numwe yari kubaka kubikora ataratanga ubwo ruhusha. We yari musaza wiwe, niwe yarajejwe ibyo. Yaravuze ati kuraho ico kibuye. Bose mu by'ukuri bari barindiriye kugira ngo abivuge, abibabwire, kuko yari musaza wiwe. Nuko rero bakuraho ico kibuye, bagikuraho ahari hashizwe uwo yapfuye. Yesu arangamiza mwijuru. Muraba ikintu ca mbere yakoze. Yesu yarangamije mwijuru, aravuga ati Yesu kuba ari we yari umuzuko n'ubugingo, yisunga data buri ntambuko yose, kandi ntiyatera intambwe adasenze ngo atakambire data. Ivyo vyerekana uguca bugufi mu mwuzuro. Yaravuze ngo data. Donde vamos, mbega tugeze he? Alzando los ojos, arangamiza mwijuru, aravuga ati data ndagushimira kuba wanyumvirije. Yari yavuze, yari yasenze, yari yasabye data. Aravuga ati nari nsanzwe nzi yuko buri gihe wamunyumviriza, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, asemera n'ijwi rirenga ati Lazaro
ven fuera, ngwino ya el sohoka estorbo está quitado, ati ca kibuye ca ya kintu la kizibira piedra está quitado, cakuweho ahora ca que kibuye vean la cahavuye gloria del ubu Señor. nubona ubwiza bw'umwami. Una vez que se quitó el estorbo, que iyo se quitó igitsitaza el gikuyeho, tropiezo, iyo ikintu cakuzibira podemos ver la kivuyeho, gloria del Señor. urashobora kubona ubwiza bw'umwami. Esto es un mensajito ubona ubutumwa bien bugufi sencillito, pero bien buciye importante. bugufi Y ariko dice aquí el bw'ingirakamaro hermano cyane. Benjamín Pérez, ngaho sebe nka Mene Peresi y es aravuze en ngo el cumplimiento kandi de ni mu la gushitswa visión de la kw'iyerekwa carta, ry'ihema en donde veremos la niho gloria tuzobona de Dios ubwiza siendo bw'Imana manifestada buriko delante buragaragara de nosotros. bugaragarira imbere Y yacu. dice, y esto lo está kandi we diciendo bavuga José uti Hernán Pérez, ibi niho sebe nka Mene Peresi ariko arabivuga, del mensajero. areka abisubiramwo Si nk'uko ustedes no intumwa han yabivuze. conseguido eso, búsquenlo we del nutarabibona mensajero, que ya lo nubirondera dijo. intumwa En yarabivuze esa carpa se yuko va a ver mwari la gloria gahema de Dios. hazobonekera ubwiza bw'Imana. Búscalo para que lo ubirondere encuentres, kugira ngo ubibone. Entonces dice, murabona y ese es el nuko rero cumplimiento aravuga ngo kandi ni de mu la gushitswa visión de la carpa, kw'iyerekwa en ry'ihema donde veremos la gloria de aho Dios tuzobona siendo ubwiza bw'Imana manifestada buriko delante buragaragara de nosotros, bugaragarira imbere o sea, yacu, ni de ukuvuga aquellos que puedan estar kuri abo viendo, bazoshobora porque kuba bariko barabibona estamos kuko preparados, turiko turitegura, porque están preparados, kuko porque bazoba están biteguye, listos kuko para bazoba ver bagavye y biteguriye acceder, kubona no kugira uburenganzira para ver kugira ngo babone aquí aha y acceder no kugira uburenganzira kuri ubwo buringanire, kandi bashobore kubabona. y entonces ahí qué nuko pasará, aho bizoca bigenda gute? seremos tuzoca transformados. duhindurwa. Es siempre como él ni nos buri dijo gihe en nk'uko una yatubwira igihe kimwe ocasión, en una anotación mu bintu bimwe que yanditse, él nos dice, aho yatubwiye siempre ati buri en gihe la cuarta generación mu runganwe rwa ocurre kane haba una liberación umwidegemvyo y un juicio. Y hamwe ahí está n'urubanza, kandi aho la escritura, hari la n'icyanditswe, escritura de donde él lo icyanditswe tomó. cyaho Ahí lo yabikuye. tiene. aho ngiye ikenda gifise Siempre. buri gihe. Entonces la primera nuko rero generación fue urunganwe rwa mbere en la restauración del árbol mu novio, kugarukanwa después que kw'igiti del mugeni, oscurantismo, nyuma después que parecía que la y'umwijima, iglesia ya estaba nyuma muerta, habonetse yuko ishengero ryari ryamaze resurgió gupfa, con Lutero, ryaciye justificación, rizugwa na el Lutero culto por la gutsindanishirizwa. fidelidad. Entonces viene umugororotsi una azobeshwa no segunda kwizera. parte que es haca haza igice ca kabiri arico huele, Wesley, santificación. ukwezwa. Después viene hanyuma una haza tercera parte que igice dice ca el gatatu Espíritu Santo arico como un gran ari mpwemu profeta. yera muvugishwa Ahí lo van a ver. akomeye cane, aho muzobibona. Él no menciona el nombre del profeta. we pero dice, natubwira cuando abavugishwa habla uko de los bangana, cuatro ariko profetas, atubwiye dice ku el muvugishwa wa primero, kane profeta. yaravuze ngo ubwa mbere ni Lutero. umuvugishwa, Segundo, umuvugishwa wa mbere ni profeta. Luteri, uwa Bueno, kabiri ni tercero, umuvugishwa un Wesley, gran profeta. uwa Y gatatu después, ni umuvugishwa akomeye la cyane, hanyuma ijambo. Ay, hermano. Oh Eso bavukanyi, es una cosa que venía ico ni después de las ikintu edades. kiza hanyuma y'ibihe by'ishengero. ¿Se da cuenta? Y después murabitahura. de eso, hanyuma y'ivyo, del sexto, hanyuma y'icyo ca gatandatu ahí ni lo van a leer, si ijambo. quieren leerlo ahí. aho wewe Tiene la- urashobora kubisoma. namba Ezekiel la- ufise igitabo c'imirongo uragifise aho? El 591. 591 havuga gute? Martín Lutero. Martin Luther. haza uwa kabiri Wesley, haza uwa gatatu muvugishwa akomeye cyane, haza uwa kane ijambo. Iki ¿Qué? igiki La palabra. ijambo. Entonces ve que en la nuko rero cuarta, murabona ¿por yuko qué razón Dios esperó uwa kane nicyo que gituma Imana estuviera el cuarto byabaye ngombwa día? ko irindira ¿Por qué no ko se vino haba ari ku antes? munsi wa kane, kubera ko itaje Que imbere. Jesús, alguien le podía criticar. Yesu bueno, hari umuntu pero yashobora esta gente kumunegura que te han akamubwira hecho ati ariko tantos favores, bano bantu te n'ibyiza mandan a bagukoreye llamar, tú bakaza no apareces, bakagutuma ko ntuboneke, porque él tenía algo kuko we grande que yari afise manifestar ikintu y gikomeye tipificar cyane, y yari aje kugaragaza dejarlo no kwerekana ndetse no allí gusiga representado. ngaho Quiere agishushanije. decir, como dijo bisobanura el hermano yuko Branham, nk'uko Branham que lo que va yavuze a producir yuko la resurrección ikizozana es una voz umuzuko viva. ni ijwi rizima. Va a haber una voz viva. hazoba ijwi rizima. Bueno, ni Dios nos byiza ayude. Imana idufashe, Pero va a haber una voz viva que ariko Dios va a hazoba usar ijwi rizima para Imana poder, izokoresha kugira ngo ishobore para poder manifestar kugira ngo eso. ishobore kugaragaza ivyo. Dice
haravuga ni byiza ndabasomera ngaha ku mpera hanyuma y'iki cyanditswe mwe mushobora kubona cy'umuvukanyi William uduparagrafe tubiri twa nyuma ngomba kudusiga ngaha kuko ndibaza yuko mbega nisanga ngapi muvukanyi kugira habe saa munani ntitukigiye rero ibi reka ndabireke kugira ngo tuzobisome hanyuma ariko canke nsoma uduparagrafe tubiri hanyuma aje tugenda saa munani mwino minota 5 dusigaranye ariko saa munani burije ariko uko biri kose jewe ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe ndahimbawe ibi biraciye bugufi ariko ni jambo nuko rero twitegure mwabona ubutumwa bwiza twazaniwe na marayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago. Mbega niki we kizo gutegura canke niki je kizontegura nubu butumwa bwiza ubutumwa burahari ubutumwa bwaramaze kuvugwa mw'ivyo jewe nanje dukeneye gukora vyizere uzobona ubwiza bwo mwami mwumve ngene biciye bugufi vyizere uzobona ubwiza bwo mwami avuze ngo twitegure mu butumwa bwiza cyane twazaniwe na marayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago kandi tube twitwararitse Imana yadufasha mu byo kuri kuba tumeze uko kandi twizere ibintu byose Imana biciye muri mpwemu yera biciye mu ijambo ryayo ibintu byose yadusigiye tuzoshika kuri kuno gutungana twese n'umwe wese muri mwebwe akeneye kugira ngo dushobore vuba kugira ngo dushobore kurarwamo mwuzuro no kuvuga yuko mwubu butumwa nyene tubwizeye n'umutima wacu wose buno butumwa nyene tuzoronka ibintu biye ukwizera ko kunyakugwa kugira ngo dushobore kubona kugira ngo dushobore kugira uburenganzira kuri buno buringanire bityo tubone ubwiza bw'Imana bugaragaye hagati muri twebwe nkuko yabitwandikiye muri burya butumwa bwo kubaka hamwe no gusambura kwahukana yaravuze ngo ugutungana kuzanwa n'ijambo aho niho muzobisanga ni vyiza ya minota 5 ndibaza yuko mbere yandenganye ariko ni vyiza bavukanye kuri jewe n'umunezero udasanzwe hamwe n'umugisha udasanzwe gushobora kuba ngaha ndi kumwe namwe ndashimira Imana kuko umwe wese yakoresheje ishaka kugira ngo aze ngaha bambwiye yuko muvukanye Margarito ari ngaha nani guhezegere Margarito mbega umugisha udasanzwe kuba uri ngaha ni ikintu kidasanzwe ko Margarita buri gihe yama yihuza nanje akambwira ati Miguel rimwe na rimwe namurungikira intasho ahandi naho ntibikunde hamwe narabisoma nkaguma ntekereje ariko kuko nabandi mu bindi bintu nabandi ko ndasoma nandika ndi mu bintu ibi nabiriya nkicecekera nkatekana ariko rimwe na rimwe naramwishura nkamubwira ati ntahiriza abavukanye nkabasomera icyanditswe canke nkabasomera ubutumwa bugufi kumuvukanye Benji ubwo nabandi ko ndasoma n'ibindi ibyo byose biradufasha twebwe suko bishingiye ku muntu nkuko Benji yavuze suko bizoshingira kuri Benji ariko bishingiye ku ijambo ubutumwa intumwa niyo yatubwiye yuko ubutumwa bwamaze gutangwa kandi niyo yatubwiye yuko twebwe dukwiye kugira iki kubusubiramwo kandi iyo yabwiye Benji ati mbega n'ubutumwa buhe nzotangura gusubiramwo ni mu mwaka ubuhe ti nibwahera
tuzocubandanya nubwo mwaka uyu n'uyu nibwahera nabwo uzocubandanya n'uyu mwaka uyu. Nuko agenda aramubwira, agenda arabimubwira bimuha, kandi yaramubwiye n'amatariki runaka hamwe n'imfunguruzo runaka. Ivyo tuzogenda turabimenya imbere gato, ariko nkuko Benji yavuze ati ntanguye gusigura ibintu umuvukanyi William yambwiye ibintu yakoreye hariya, noba ntanguye kwizeza abantu ku nguvu. Abantu baba batanguye kwizera ku nguvu batizeye kubw'ijambo. Abo ntibakwiye kwizera kubw'ibintu babonye, ariko bakwiye kwizera kubwo guhishurirwa, kubera ko umwami yabahishuriye ko ino nkingi y'umuriro yari iri muri William Soto Santiago. Umuvukanyi Branham yarabonye gihirya nkingi y'umuriro yimuka. Nico gituma William yavuze mwa bwa butumwa yuko igihe umwami yagenda akava muri Aziya ntoya, yiyeretse Pawulo mu nkingi y'umuriro, arayibona aja mu Burayi, mu bihugu bitandukanye vya hariya mu Burayi, nk'ibihugu 5 hariya mu Burayi canke 6 mu Burayi, oya ni 5. Yaravuze ngo muri Aziya ntoya, hanyuma mu bihugu 5, hanyuma acaja muri Leta Zunze Ubumwe. Kandi barashoboye kumubona inkingi y'umuriro yifotoreje n'umuntu, ariko hanyuma yarabazimiye inkingi y'umuriro, yarabazimiye ntibamenya aho yagiye, kandi umuvukanyi Branham yaravuze aho yagiye. Murabitahura? Nuko rero mwebwe nimwizere. Mbega mwibaza yuko Imana izocira igikorwa hagati? Oya, izokibandanya. Kandi ngaha we uri ngaha twe turi ngaha, kandi mwemu yera ari hano, ari muri twebwe, agenda araturongora kugeza turose buno burenganzira k'ubu buringanire.